Okay, sanze muri ko mukina kano gapira. Wewe wifuza kuba nk'umukinyi yuhe kw'isi wibaza ushaka kuba ari hejuru? Jewe ushaka kuba uhapendera ni je. Inge uwatangura. Je nifuza kuba Rwanda weseke. Nawe wifuza kuba. Jewe ushaka kuba Jude Bellingham. Nawe. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Nawe. Matuidi. Nawe. Thibaut Courtois. Nawe. Rashford. Kylian Mbappe. De Bruyne. Twelapunze. Erling Haaland. Ronaldinho. Jewe Vinicius. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Umukinyi wa mbere yarose agashimwe iburaya muri rukino ruheruka kubayo barindi. Lionel Messi. Yarose iki? Barondo. Limable. Barondo. Yose Barondo. Umuntu yifuza kubera iki ndababazi kubera iki mwashimye kuza ngaha ari ku munsi wa dimanche mutagiye gusenga mugashima kuza gukina agapira wewe bisigura gute? Twegeje turyoherwa twakina agapira. Apana urumva nturyoherwa uri gusenga? Uryoherwa uri gusenga? No gusenga ndagenda gusa ndaryoherwa. Wowe uri umukatolika uri mumizirima? Umukatolika. Mvugira mwaramutse Maria tu. Mwaramutse Maria uzine mukama mwikumwe dwaza gwe mandi bagwe bose ndabaheza heza. Wewe. Mvugira dawe watwese uri umukatolika wewe? Dawe watwese. Aho twese mw'ijuru tunajyawe natwe kwabwawe n'ukwire hose. Tubishaka bibe kwisi no mw'ijuru. Turekuri ibicumuro byacu nkuko natwe bandariza geze. Ngwiki. Wabandariza gaho. Zaburi ya 23 vuga gute? Zaburi ya 23. Nimeshimira kuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamebedeshe. Wow! Zaburi ya 23 vuga ati ivuga ngo ndababwira uko ngene ivuga. Nta uyizi ngo amubwire. Abandi n'abapagani. Ivuga ati uhoraho niwe mungere wanje sinzogira iki? Ambya? Ambya? Amziki. Wewe umbise ngo ambya. Back from the dead. Witwani? Jewe nyitwa Claude Ndayiragice. Claude Ndayiragice. Ubaha nyene? Mukayanza. Ni ngaha mukayanza. Uwo mutumba witwa gute? Uwo mutumba ndibaza. We peti urabona ko uciye ukwepa. We watanguye gukina umupira ryari? Je. Natanguye gukina umupira. Aciye imyaka ingana gute basi uri kuriyumvira nk'imyaka wihaciye? Myaka ndiko ndiyumvira haciye n'imyaka basi shikanye nka 14. 14. Nyina. Nine. Bana nine. Wewe witwa nde nawe? Cyane nitwa Kimana Meras. Nawe uba ngaha nyene? Mba mugigwati. Wewe aha KUGATUMBA bakita gute? KUGATUMBA bakitwa Matita kuri Paruwasi Kristo Umwami. Ubundi wewe witwa nde? Nzimana Jabe. We nawe uba ngaha nyene? Oya. Muga KUGATUMBA urakazi? Bakita gute? Abayitwa Munuze. Ndahibagiye. We nawe witwa gute? Nitwa Iradutwengeje Anton. Witwa gute garo batumba? KUGATUMBA. Bakita Musapfi. We watanguye gukina umupira ryari? Jewe muri 2020. We ndumvura umurambe we wiga mu wa kangahe? Jewe mu wa gatanu. Mu wa gatanu. Mbe mu wa gatanu bari igicongereza? Tuvugira kongereza gatoyi. Ndamutse mu cyongereza. Mu gatondo turi mu gatondo ndamutse twose. Nta cyongereza utwiga. Mu wa gatanu nta cyongereza mwiga. Igiswahili muraciga? Oya. Nta Giswahili mwiga. Wewe wiga mu wa kangahe we? Jesse niga. Wewe? Jesse niga. Ntimwiga kubera ikutiga. Babaye. Narahevye. Byagenze gute kugira uhebe? Nabanya amashengetse mwe yaragetse cindahebe. Ufise imyaka ingahe? 15. 15 mugabo ari ukubuciga wahebeye mu wa kangahe?
wa gatanu. Ni kubera kutabandanije? Kubera nyene ibarabara. Umunyeshure ninde? Mwese none ngaha nta numwe yiga muri mwebwe? Ino TV yabagendeye. Ino TV yabagendeye yitwa Madudu Pro TV. Ugiye kuri YouTube ukandika Madudu Pro TV ucuyibona. Wanvuze yitwa gute? Madudu Pro TV. Madudu Pro TV. Nkubu ubwiye nk'abantu tugira subscribe baca bagira subscribe. Babwire hariya. Urabona hari umushinga nahe afashe kamera. Gira subscribe. Gira subscribe. Gira subscribe. Gira subscribe. Ntimutwenge ne ntavuze rega yavuze. Ngo gira subscribe. Gira subscribe. Gira subscribe voilà. Gira subscribe. Mwigano uyu. Naturamutse mu Cyongereza n'imiburiburi aturamutse mu gatondo bavuga gute? Mu gatondo nkubu avamidi kuramutse umuntu mu Cyongereza. Good morning. Après midi na mugihe mu Gifrance après midi. Bon après midi. Hanyuma muntuze nayo. Bon après midi uvuze Gifrance ariko uvuze Cyongereza. Mu Giswahili. Peti mwe murakaze nta wundi yiga ngaha. We wageze mu wakanga. Ingo tuvugane. Mu Kirundi bavuga gute mu kuramutsa umuntu mu gatondo? Turagize bwakeye. Ama après midi na. Mu Kirundi après midi. Mwijoro. Mwijoro mu Kirundi birase kwe. Nyine bisanzwe. Mwijoro. Mwaramutse. Mwijoro ngo ni mwiriwe wumvise ko babipfutse. We warize wewe? Okay, sanze muri ko mukina kano gapira. Wewe wifuza kuba nk'umukinyi yuhe kw'isi wibaza ushaka kuba ari hejuru? Jewe ushaka kuba uhapendera n'iki? Inge ubatangura. Je nifuza kuba Rwanda weseke. Nawe wifuza kuba? Jewe ushaka kuba Jude Bellingham. Nawe Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Nawe Matuidi. Nawe Thibaut Courtois. Nawe Rashford. Kylian Mbappe. De Bruyne. Navuze. taravuga. Erling Haaland. Ronaldinho. Jewe Vinicius. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Umukinyi wa mbere yarose agashimwe iburaya muri rukino ruheruka kuba yobarinde. Lionel Messi. Yarose iki? Ballon d'Or. Immable. Ballon d'Or. Yose Ballon d'Or. Umuntu yifuza kubera iki ndababazi kubera iki mwashimye kuza ngaha ari ku munsi wa dimanche mutagiye gusenga mugashima kuza gukina agapira wewe bisigura gute? Tegeje turyoherwa twakina agapira. Apana urumva nturyoherwa uri gusenga? Uryoherwa uri gusenga? No gusenga ndagenda gusa ndaryoherwa. Wowe uri umukatolika uri mumizirimo? Umukatolika. Mvugira mwaramutse Maria tu. Mwaramutse Maria uzine mukama mwe kumwe dwaze gwe mandi bagwe wose ndawe yeza. Mvugira dawe watwese uri umukatolika wewe? Aho twese mw'ijuru izina ryawe natwe bwabwawe n'ukwire hose. Tubishaka bibe ku isi no mw'ijuru. Turekure ibicumuro byacu nkuko natwe bandaniza ageze. ngwiki. Wabandaniza gaho. Zaburi ya 23 vuga gute? Zaburi ya 23. Nimeshimira kuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamebedeshe. Wow! Zaburi ya 23 vuga ati ivuga ngo ndababwira ukungene ivuga. Nta uyizi ngo amubwire. Abandi n'abapagani. Ivuga ati uhoraho niwe mwungere wanje sinzogira iki? Sinzokena. Ambya? Ambya? Amziki.
wewe umvise ngo ambyagiza mu cyanya Chuhora. cy'ubwatsi bubisi cy'ubwatsi butotaye. Okay, ngo butotekaye ngo ko nyene man akantu kari kujisho nangaki kakanu nako nzimani kwe man no mutipe yari karaba niwe yatsinze ubwo se yaguma batsinda ubwo akasaga heko kari kujisho ehe ni murabe murakabona neza dio sifeye man ubwo we nturara mu bapfumu we kugira uze kubatsinda bano bandi mbe igikombe nindaza kukibaha ngaha abaza gutsinda mwamubonye ubu rero ni mwatsinda ntabavane ngaha nese wakirije none agenda bahaye akantu. Okay, mwerero muriko murakina zino nkino muriko murakina murashobora gutera imbere mwavuze abo mwipfuza kuba ntimuze mu bihagarike muze mu bibandanye muja hejuru mutera muja hejuru. Umugwi ino mu ntara ya Kayanza wipfuza we gukina uri hejuru n'uyuhe wipfuza kuzokinamo umuntu yipfuza gukina mu mugurenzi no mu Kayanza witwa gute? Message God urumva yadekonye Message God niyo mu Kayanza abahungu Kayanza United ushaka kuzosubira umukinyo yuwe jewe akina kuri nimero zingana nazonze wowe ushaka kuzosubira umukinyo yuwe America dogo akina nimero zingana kabiri nimero zibiri nizo ntampenze Nakina mu Kayanza we nawe ushaka kuzosubira uwo Jembe akina nimero zingana zitatu ubu ndashaka kuzosubira umukinyo n'uyu Mvura we ushaka kumusubira kihari cyangwa ushaka kumusubira atakihari atagihari yarapfuye man urucira mukasa rugatwara nyoko oya gusa ushaka kuzomusubira arakuza arenza nk'imyaka 30 ararenza 80 urayizi ndayizi gose muga wewe uzomusubirira kihari mugabo kubera azoba yakuze uzocuhaje yarashaje igihugu wifuza kuzokina mu bwa mbere niki igihugu Burundi bwanje nico gihugu wifuza gukina mu bwa mbere intamba mu rugamba ushaka gukina mu intamba mu rugamba nyene ndabasekura bibure ushaka gusekura ba abo tuzohura ibindi bihugu. Okay, na urumva ushaka kuzokira mu ntamba mu rugamba nabajije igihugu ushaka kuzocukinira muserukiye Burundi uri mu ntamba mu rugamba igihugu wifuza guhangana naco cyagushavuje cyadutsinze kavuga ati na je nashavuye Kameruni kwisatura wewe Kameruni yaragushavuje sana nawe igihugu cyagushavuje ushaka kuvuga ati je shaka kuzokimena umutwe mu mupira ni Kameruni kweli ndamutsa mu Giswahili avami sinarinze karije vuga twumve wewe mu Giswahili avami Swahili wa mu Giswahili werekana we Muislamu mu Giswahili après midi musole monsieur en Swahili Kevenyuza wazima tunashukuru murakoze cyane reka tubashimire akajambo kamwe mwogenda mushikirije abana badashobora kuba hamwe ngo bakine umupira biyoroganize bakine akantu kanyuma mwoshobora kubwira abana usanga bariko barafite utuntu bagwana abavyeyi babatuma banka mugabo bataje hamwe ngo bakine kugira ngo biyoroganize baze bashike kuvyumviro nk'ibi mwiyumvira akajambo kanyuma mwobashikirize kajambo kanyuma twobashikiriza ni nkuko nyoboza tukiyongana tukazanyana turyohererwa uruhande rumwe turi kumwe tukinana agapira kugira turyoherwe tukafasha abavyeyi tukafasha kuvoma hama duhejeje kubafasha dukaza gukina agapira dukanezerwa tukinonora Jeno zamva muri acana kimwe nkoze nje gukina umupira ntashimikira ndyama gusa nime ubundi ashaka kuvuga akajambo kanyuma isi yose nkina imisi yose ukina twabwiye yuko kino kiganiro mukiraba kuri Madudu Pro TV ni kuri YouTube wandika Madudu Pro
TV ugaca ukiraba ni TV ikorera igitega ntikorera aha mu kayanza mwabyumvise natwe tuzokwibona uri munsi muragashira ko tuzagukaraba mu ndwiza muzoce mukaraba ku munsi wa kane muzoye murizije ku munsi wa kane kugira muzoce mwiraba sawa murazi kuntu mwandika nabwiye Madudu Pro TV Madudu Pro TV abahora baraba ninde ni bande ngaha ninda ntimwibeshere baraba kuri ETNB ni bande uri sûr umuntu uzi akira ninde n'uyu hari uwitwa Nyambwa bena nuwa yapfuye Kacha Mendalis yakina ninde Kacha Mendalis we wari umu yakinishwa n'abahe wabonye bamukinisha komanda na gasoro na wundi wari bwabone na mutima nega Kachamani yaruwahe Kachamani w'igitega w'igitega je ntiwari bwambone ntiwabone ntiwari bwambone ntimwazira utwarasa wabonye wadusa yari wewe abari naka video mwibuka ngo urashobora ngo muco bibi yagize iki yagize iki hariyo nakandi ababusobe mu ujya yarahaye mwabonye yari wewe bari mumanyare yo mwabonye mwebwe mweko mutabira haba mwebwe mwengira mwirabira inyarwanda mwebwe yari yasovye mwijaga yari yasovye mwijaga caramuha okay mwebwe rero sasa tuzoba dusubira nibaza yuko byagenze fresh twaganiriye bon muzoje kuri Madudu Pro TV muzoca mubibona reka tubashimire reka mwese muvuge tugira subscribe kuri Madudu Pro TV mwakoze cyane